niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi ndanezerwa no kuba nitwa Umurundi, ndanezerwa n'Uburundi igihugu canje. tuyagire sogoko. Patrice ntafatiro. Jewe ntafatiro Patrice itara ridatuba idome kandi matara. Jewe ntafatiro Patrice mucuticu ducundisha igicugu c'umwijima. Jewe ntafatiro Patrice nishinze gukundisha abarundi uburundi nciye mu kiganiro ikirundi c'abarundi ndaguhaye mwaramutse ndakubwira nturakarambura akagwira gahora ku ngoma mugabo nkakubwira nti urakarenga abanzi barengutse urakarenguka abansi barenganye bishitse mu karengukira icarimwe bo bazorengukire ukurengwa. Ino ndwi ni ikiganiro c'amajana 29 c'Uburundi, ikiganiro ca 32 c'urukundo rwo gukundisha Uburundi abarundi, ikiganiro ca 32 c'intwari, n'ikiganiro ca gatandatu ca nyene icubahiro Ndadaye Melchior. Nkundira ndaje ko ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi munani zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndonda ntara, ku nyandiko, ku bumenyi bundi no gukundisha Uburundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicishwa kwitega arico kibambo ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 941 2237 canye kwiketemu navyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canye kuyindi yitwa icabarundi akabehe gmail akaburungu.com. Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda rege Uburundi amajana 29 urukundo 32 intwari 32 Ndadaye gatandatu itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'imvugo y'ikirundi intambuko y'inzandiko n'ijambo ry'indongozi z'Uburundi isuka ya mbere nyene icubahiro Ndadaye Melchior isemo ya mbere imyaka 30 iheze nyene icubahiro Ndadaye Melchior agandaguwe ikigira ca mbere intangamarara. Jewe ntafatiro Patrice mba mu gisagara ca Ottawa narafadikanije n'abarundi bari mw'ihuriro ry'abarundi ba muri Canada communauté burundaise du Canada tugenda mu nama yabereye i Quebec mu gisagara ca Quebec mu ntara ntwaro ya Quebec. Aho twagiye ho gatandatu twararayo tugaruka kuwa Mungu kubera rwa rubanza rukomeye. Ubwo rubanza nagwo twari tugiyemwo iyo nama twari tugiyemwo yari iyo kwibuka nyene icubahiro Ndadaye Melchior n'umugano atari umugani Rudoviko rwa Gasore. Bikabera umunsi umwe kwigenekerezo rya 2021 ukwezi kwa Gitugútu mu 2023. Ko rero twari twagiye a Quebec jewe hariho ibintu bari bantumye. Abarundi benshi baravyitavye mbere harabaye n'ikindi kintu gikomeye gose kuko novuga ngo abarundi barakurikiranye ivyo bintu kuri gihuri yitwa Zoom kandi barabikurikiranye baratanga n'ivyiyumviro baravuga nico bazi kuri Ndadaye baravuga n'ikindi bazi kuri Rwagasore. None rero ngomba ndagushikirize jewe ijambo nashikirije ico gihe. Iryo jambo nkarishikiriza bije gute? Urongoye ihwaniro ariryo huriro ry'abarundi bo mu gisagara ca Quebec communauté burundaise du Canada région de la capitale nationale du Québec bari bansavye ko nogira ikintu mvuze ku buzima bwa nyene icubahiro Ndadaye Melchior mugabo cane cane ngafatira ku rupfu rwiwe. Jewe uwo mwubahirizwa namubonye rimwe gusa ndamubona ari mu nama yaje mu Giheta Giheta umwami n'abagabo jewe nari umufaratiri nkaba narinduhukiye kuri iyo paroisse nyene ya Giheta hanyuma rero ndagenda ndamwumviriza aratuyagira nta kindi jewe ndamuzi ko narabonye abandi bantu bakorana ariko wewe nta kindi kintu ndamuzi ko kiretse ivyo yatubwiye uwo munsi arivyo nosubiramwo. Ku buryo rero nubahutse kuvuga ngo jewe ndamuzi ngo ibi nibi bwo bari bwa bubeshi na cane ko hari abantu b'abarundi bari bagiye i Quebec n'abari kuri gihuri twashoboye kuvugana bo bamuzi neza bo banagendanye. Arico gituma rero jewe ka muronzi w'ikirundi c'abarundi ka muntu yitayeho ikirundi c'abarundi ndagiteza imbere gusumba mbere n'ubuyazi ndagiteza imbere gusumba na akademi rundi jewe naciye nkora ikintu gikurikira naciye mfata
irya jambo yavumereye nyene icubahiro Ndadaye Melchior ndaryandika ryose. Ndiko ndaryandika niho nasanzemwo ibintu nkoramutima bishobora kuba arivyo vyatumye agandagurwa. Nivyo mu nsozero ndaza kuvuga ko hari abantu benshi bavuga ko yagandaguwe kubera ibi, akagandagurwa kubera ibi, akagandagurwa kubera ibi, naje w'ivyo no bivuga. Mugabo ico gihe nk'umuhinga mu Kirundi agira uburonzi mu Kirundi, je nafatiye kwijambo yavumereye. Iryo jambo ryari ry'imigambi yiwe. Iyo migambi rero ishitera ubwoba Petero Buyoya, itera ubwoba Abahima, itera ubwoba Abatutsi bari barafukamye igihugu munda, hama bakavuga bati reka twikize uwo muntu, bibaza yuko bazoca bagaruka. Mugabo bw'ikintu cyose kirafise intango n'iherezo. Burya inyoni zose ntiziribwa, nama ndakabwirwa n'umugenzi wanje w'umunyoni ntarinze gusubira mu izina. Ubu rero ngo tugende kwisize ya kabiri tuvuga ivyo jewe navuze. Ingenda bivuga nguko jewe kubera ko ivyo navuze aho twari turi bari bampaye iminota mikeyi, navuze iminota 13 yonyene, bampaye 15. Ubu rero hari utundi tuntu nagiye ndongeramwo kubera ikiganiro ntigisa n'ivyo navugiye ngaho. Uza kuzurumva rero ivyo nongeyemwo uno musi igerekezo rya 24 Gitugútu mu 2023 n'ivyo navuze hirya yejo itariki 21 Gitugútu mu 2023. Barutungaboro bapfasoni gwaruka tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'ugendera iragi twasigaranwe na Ndadaye Melchior nyiricubahiro. Nitwa Ntafatu Patrice kubatanzi, hanyuma jewe ngomba nse n'udakurikiza ivyo babwiye, kuko jewe ntabesha. Witwa nyiricubahiro Ndadaye Melchior namubonye rimwe ari mu nama mu gihe tumwe n'abagabo, hanyuma nkabanzi ko hano hariho abantu bamuzi gusumba jewe, uhavusanga bingoye. Ivyo rero nari guhava ndondera byari kuba ibintu kuye kuri internet, kandi ugasanga rimwe ngo bavuge ibintu bitari byo neza, ku buryo jewe kwikete naronse baravuga ngo ngerageze kuvuga ku byerekeye urupfu rwiwe. Nivyo jewe nibanzeko kugangingo uwo munyacubahiro nihagera ku minota 12 mvuga hagira umuntu aza kuca nyibutsa ko bampaye minota 15. Uwo munyacubahiro rero jewe hari ivyo nagomba gushikiriza. Jewe naronze nkurikije ijambo yashikirije. Urupfu rw'uwo muntu nyiricubahiro Ndadaye Melchior rwamuka, hariho abavuga ngo umuhutu n'ivyo canke n'ibi, ugasanga hariho n'abagomba kumugandagura. Ndaza kubivuga mugabo hanini ikintu camwishe ni ibintu yavuze. Bijya bintu tuba twumviriza, ndagerageza nce ku masonga kuko genda bitegura bimara isaha yose, mugabo gahanza kuvuga iminota 15. Isize ya kabiri ijambo ry'iyimikwa rya nyiricubahiro Ndadaye Melchior novuga ko yazize. Iburi rya mbere, icambere kiranga Burundi bushasha kikaba arico cagandaguye nyiricubahiro Ndadaye Melchior, nukwemeza icese ko ku ntwaro twari dusezereye, nukuvuga intwaro z'Abatutsi n'Abahima hari amahoro make. Bikavuga ko Abahima n'Abatutsi bahahora bari barongowe na Petero Buyoya, barabashoza ntambara yo guhonya abene gihugu. Nukuvuga ko barabicanyi. Ikintu cyambere na mbere cyamugandaguye ni amahoro make. Yaravuze ko mu Burundi hari amahoro make. Avuga ati koko biraboneka ko abarundi munyote wa mahoro, ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Ubuzoza shaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twari dutsindiye. Ico kirateye ubwoba kuri Petero Buyoya n'Abahima bakorana, kirateye ubwoba gose. Uvuze ngo hari amahoro make kandi wewe uri umukuru w'igihugu, hariho uri ruhande yahora twara igihugu, ukavuga ngo kino gihugu nta mahoro ariho, igisha gikurikira nuko akugandagura. Mwumvise ko jivyo ndababwira nkurikije irya discourse yiwe ko ahanini ari yamugandaguye. Iburi rya kabiri
igituma ca kabiri kiranga Uburundi bushasha kikaba arico cagandaguye n'icubahiro Ndadaye Melchior nukwemeza dahigimanga ku Burundi bwaramutswa abatutsi n'abahima barongowe na Petero Buyoya bwarangwa n'ibura ry'agateka kazi na muntu bikavuga ko ku ntwaro yabo bashoza ntambara kandi baraho nyene yavumerera abarundi bari barehohotewe amenya atagihanura. Ubwa kabiri igituma ca kabiri cagandaguye n'icubahiro Ndadaye Melchior n'agateka kazi na muntu. Nyenicyubahiro Ndadaye Melchior yaravuze atadidinganya kwabo bicanye baboheye Burundi amaboko mu mugongo mu guhororokesha amahoro babangamira kandi n'agateka kazi na muntu. Yavuze ati Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, kutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gupfungira abantu busa canke kubapfunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atiyifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri no ntwaro y'u Burundi bushasha. Muzi y'igihugu cy'u Burundi abahima n'abatutsi bamwe si bose bari bayigize igiti giturirwa, ukumva umuntu avuze ngo abantu bapfungirwa ubusa tugiye kubisezerera. Muzi yuko hariho intara za Bururi si bose bari barigize abakoroni mu gihugu kizima. Uwo muntu ntabwiza kuragama, uwo muntu arapfa ntagisivye ngo baratubika umuntu iyumvire ngo gutagabagaza ubuzima bwiwe kandi mukamuzi ko yari yarapfunzwe. Ivyo byose ngo gupfungira abantu busa, wowe uvuze ngo ivyo bintu ngomba kubihindura kandi hariho abantu ukoreye mu ngata nta kindi kiba barugandagura. Iburi rya gatatu igituma ca gatatu kiranga Uburundi bushasha kikaba arico cagandaguye n'icubahiro Ndadaye Melchior nukuvuga datinya kandi ku mugaragaro kubumwe bw'abarundi ari gikanganyoni akonda gasubiramwo. Nyene icubahiro Ndadaye Melchior yaravuze datinya kandi ku mugaragaro kubumwe bw'abarundi ari gikanganyoni bikavuga ko abahima n'abatutsi batwagwa na Petero Buyoya baririmba ubumwe bw'abarundi ku rurimi gusa bagahuma amaso amakungu gusa. None ndakubaze ubumwe butariho nuno musi haheze imyaka 30 umututsi umwe angana n'abahutu batanu n'abatwa bose bwari kuhaba gute hatwara abahima? Nsigurira bwari kuhaba gute n'ubatanu buriho umututsi umwe angana n'abahutu batanu n'abatwa bose. Igituma ca gatatu cagandaguye nyir'icubahiro Ndadaye Melchior n'ubumwe bw'abarundi. Avuga ati Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri. Ubumwe nyakuri nukuvuga ko ataburiho naho uje mugabo yaguma avuga ngo ubumwe bagira gute, ntaburiho. Ataburiho rero avuze ko ari ubumwe nyakuri mu Burundi kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere ubutungane kuri bose. N'ubu ntibiraba imyaka 30 iheze. Ndabandanya isabika yagitunga ry'igihugu ku bantu bose, ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagiye witwaza itunga canke amamuko n'ibindi. Ku ntwaro ya cami Cimpaye Yozefu, Muhigwa Andre, Ngendandumwe Pierre, Nyamoya Albert, Biha Leopold, abahutu bari ibice 26 kw'ijana. Nukuvuga ko abatutsi bari ibice 74 kw'ijana. Nukuvuga ko ico gihe kubami umututsi umwe yagana n'abahutu 15. Jewe narabigiriye uburonzi sinobabwira ibiharunda bifise ngaha no nabibereka. Urazi indongozi zari mu Burundi ku mwami umututsi umwe yangana n'abahutu 15 n'abatwa bose. Ukacuca kuri Micombero ugiye kuri kapitene Micombero ryari 36 gushika 76 naragize ibiharuro byose. Aho ndiko ndavuga nk'abashikiranganzi abadirecteur generaux bose abahutu bari 11 kw'ijana baserukiwe mu ndongozi. Nukuvuga ko abatutsi 14 kw'ijana bari 89. Aho nukuvuga ko umututsi umwe angana n'abahutu 50. Uko biri kose ubitwa bagaza abashikiranganzi abadirecteur generaux b'abahutu bari 8 kw'ijana. Muragomba muvyibuka 85% égale 8%. Donc 14% égale 92%. Ni kintu gikomeye gose. Nukuvuga ko aho kuri bagaza umututsi umwe angana n'abahutu 57. Ico kintu muragitegera mu mutwe. Wa muntu aje kuvuga ngo uwo muntu umwe angana n'abantu 57 ngomba ndamunganisha acapa. Ndabandanya kuri Petero Buyoya. Kuri Petero Buyoya nukuvuga habiraza kugabanuka gatoyi
kubera bwa mbere hari hafi y'abatutsi gusa mugabo kuva 90 na kangahe hagomba kuza intwara rusangi byaragabanutse ku buryo hari abahutu 35 kwijana n'abatutsi rero 65 kwijana. Ico gihe umututsi umwe angana n'abahutu 52. Nuko ubu twateye imbere aho umututsi umwe angana n'abahutu 5. Twateye imbere gose. Ivyo bintu igituma vyishe Ndadaye nuko yagomba ivyo biharuro bimeze uko agomba bihindure acapfa kubera ce sont des intérêts mana nzima, ce sont des intérêts bo bagira bati abantu 57 niki barifukiye icyo bugesera. Iburi rya kane igituma ca kane kiranga Uburundi bushasha kikaba arico cagandagwenye n'icubahiro Ndadaye Melchior nukwagiriza icese abasubiriye abo rero nukuvuga abatutsi n'abahima barongoye na Petero Buyoya, ahubwo akemanga ko intwaro ya Frodebu igiye gutuma Barundi bishira bakizana. Ivyo bikavuga ko yifatira mu gahanga abahima n'abatutsi batwagwa na Petero Buyoya ko bari bafashe Burundi impiri gutyo bakaka abarundi umwidegemvyo bakaba bari babashize mu munyororo tibonekeza mugabo uriho ukuri kwamye. Abarundi bari mu munyororo batazi ko bari mu munyororo mugo munyororo wari uriho. Ikintu ca kane cagandaguye nyine cubahiro Ndadaye Melchior ni intwaro zisezerewe zitaha abarundi ukwishira n'ukwizana. Ni pas de liberté, nta kwishira n'ukwizana kwariho. Aca avuga ati Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose, uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegemvyo w'abanyagihugu mu nyifato ya demokrasi muri byose. Aca apfa kuko utamwe kuzana demokrasi ndakwakundi mu Burundi sanga batora muzi na Buyoya ingene yashaka ko hasa kuba les grands électeurs arivyo by'abashinga ntahe batora aho ucubwiza wowe utugenda. Iburi rya gatanu igituma ca gatanu kiranga Uburundi bushasha kikaba arico cagandagwenye n'icubahiro Ndadaye Melchior nugusomereza intaha abahima n'abatutsi batwagwa na Petero Buyoya ko baranzwe n'akaboko, barangwa n'ubusuma, barangwa n'ubunyonozi, barangwa n'ubushimutsi bw'itunga ry'inganje y'Uburundi be n'ubunebwe burenze urugero. Bikavuga ko bamenyereye kwiba igihugu bakarya badakoze bagiye gukura amaboko mu mpuzu canke bapfe n'inzara. Biruko ko bamenyereye gutunga bivye baca bica uwo wese yobabuza ico barya. Ndabandanya ko umwanya kumudege. Ica gatanu kiranga Uburundi bushasha arico cagandaguye nyine icubahiro Ndadaye Melchior avuga ati abategetsi bahahora uhereye kuri Buyoya n'abasuma kandi n'abanebwe. Ndabivuga avuga ati Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo byo gushira imbere ibikorwa mu Burundi. Tugira Imana dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa, uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushigikira kugira ngo tugwize umwimbu muri byose, turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora mu masoko. Gushira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba Abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi n'ibindi. Nukuvuga yaravuze ko hagomba habe ibikorwa. Uzabusanga hari undi muntu yamukoreye mu ngata avuga ati dukore kugira ngo dutere imbere. Iburi rya gatandatu igituma ca gatandatu kiranga Uburundi bushasha kikaba arico cagandagwenye n'icubahiro Ndadaye Melchior nukwagiriza ubugunga abahima n'abatutsi batwagwa na Petero Buyoya bakora mu Burundi. Ivyo bikavuga ko mu Burundi bushasha bwa Ndadaye ako ka mwana wa mama n'uwo mwana n'ikinono vyaca bihagarara nabo atakindi cari kibatunze atari ukuba abakoroni bamuka Bururi bari barapfukamye mu ndu Burundi n'abarundi. Aho rero uwuzanye ivyo bintu ntaragama. Ica gatandatu kiranga Uburundi bushasha bwa Ndadaye kandi arico camugandaguye hari ubugaburira itunga abene igihugu bose bakanganya. Nyene cyo Ndadaye Melchior arakurira inkoni ku gishitsi abaramutswe Burundi kwitunga ry'igihugu ryobwiza kugaburirwa Barundi atamwana n'ikinono. Aravuga ati Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu n'ubu ntibiraba n'uri kw'Imana hari imyaka 30. Nukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungirako izo gukumirana, ari ivyerekeye itunga ry'igihugu, ari ivyerekeye imigambi y'iterambere, ari ivyerekeye amashure, amavuriro, ari ivyerekeye ibisata byose. Abarundi tegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cose afitiye uburenganzira. Ucuhera buno yucuhera kuko muri ico gihe rero ucumenye yuko uzi yuko igihugu cy'u Burundi harimo abakoroni batwara ziri ntara, ugasanga n'umuntu yize mwaka wa gatandatu w'Ibururi ni Makamba canke atwara iwacu mu Giheta.
ugasanga biratugoye nuko utangiye kuvuga rero isabikanya ry'itunga ry'abene gihugu ngo rihabwe bose ushuhera buno nyene Iburigindwi igituma cindwi kiranga Uburundi bushasha kikaba arico cagandagwenye n'icubahiro Ndadáye Melchior n'umugambi wo kwiruka kubisuma n'abakaboko bari barigize ndanze mu kunyonora mu kwiba no mu guhonya itunga ry'inganje y'Uburundi. Ivyo bikavuga ko naho no musi bavuga ko hari abasuma kandi bahanwa, ibaze rero ku ntwaro atanumwe yagira ico yibanga. Ushaka kubakura amata mu kanwa mugabo ukamenya ko ayo mata yaba yibwe baca bamugira inama akagandagurwa nk'uko nyene icubahiro Ndadáye Melchior yagandaguwe. Ikintu cindwi nico mpereza ko ikiranga Uburundi bushasha avuga ati bakaboko hari biga barafatwa iyo mbere bafatwa ubu mu 2023 ico gihe ho garugesera hariho ibarabara ricaye musigati umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi waragiye muri FMI kurondera iryo barabara kugira ngo baryubake bati namwe mukemura abasuma kwe ibarabara ryubatswe kuri bakaza umugabo muze mu ryubake n'ubu ntari biho abasuma gusa. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no mwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ndisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azoba ahemukiye abene gihugu. Iyumvira umuntu yabivuga 1993 nuno musi hariho abiri igihugu mwese murabayizi. Isize y'umunani insozero. Jewe rero umwubahwa Bagora Barthelemy ampamagaye akanyandikira akambira ati utubwire ubuzima cyane cyane gerageze kuvuga Ndadáye yuko muzi hanyuma ukavuga nivyerekeye urupfu rwiwe. Jewe naciye ngira nti ngo mafatire kuvyo yavuze nerekane gatoyi nzobivuga mu kiganiro cy'abarundi mu Misiri imbere ko ibintu yivugiye wenyene ari byo byamugandaguye ko abo bantu bace bavuga bati ziranyazwe kore zinyazwe birakwiye ko uwo muntu apfa hanyuma apfuye kugira ngo tubandanye turi twakundi barutunga bohoro mwese mu byagiye ngaha bafasoni mwikenyetse ngaha waruka muri hano no kumonga no kumugezi no kwisoko no kwisonga ndabakengurukiye muri akaramba muri akagwira muri agahora ku ngoma kubona mwanteze amatwi kumbure nivyakenerwa hanyuma uza gukenera ko hari kintu musigurira ndaza kugishikako mugabo umwanya bampaye urarangiye mwese Imana ibahezagire. Musubira yandi mugabo ntafatiro Patrice agushikirije ijambo ritomora iryo bose. Nivyo rero jewe Patrice ntafatiro taridatuba idome kandi matara nabyaze kuwa gatandatu. Nivyo nashikirije abarundi baraho kuwa gatandatu. Ni nivyo kandi nshikirije abarundi banyumva n'abankurikirana uno musi itariki 24 z'ukwezi kwa Gitugútu mu 2023. Ivyo bikavuga iki? Benshi baravuze kandi baravuga ko nyene icubahiro Ndadáye Melchior yazize ubwoko kandi jewe sinobihakana. Ivyo hariho abantu bavuga ko mu Burundi atabwoko buriho kandi Ndadáye Melchior yagandaguwe kubera ubwoko kandi badata n'abamama n'abavyeyi bacu bose bagandaguwe kubera ubwoko mu 1972 mwihonya bwoko. Nibaza ko abantu bova ibuzimu bakaja ibuntu bakavuga uko ibintu biri. Harabaye ihonya bwoko ryemewe n'inama nkenguza amateka n'inama nshinga amateka iravyemeza ko habaye ihonya bwoko. Mugabo kazamva no munsi haratarutse umuntu ngo nta bwoko buriho. Abashinga amateka nabo abakenguza amateka nabo ko babivuze. Nukuvuga benshi baravuga ko Ndadáye Melchior yagandaguwe azizwa ubwoko. Sinogihakana. Abandi benshi kandi baravuga ko nyene icubahiro Ndadáye Melchior yazize ko ari umunyamuramvya badacana uwaka n'abanyabururi ico gihe. Nivyo sinobihakana. Mugabo kandi ngomba mvuge ko ubwoko ntawe bizi neza kubera uwaciye asubirira Ndadáye yabaye umuhutu yitwa Ngeze François kandi n'ubu abahima n'abatutsi hariho n'abandi bahutu bakorana mu gukora nabi. Kuburyo rero ubwoko ntibwoba neza ico bacaramugandaguye. Kuri jewe nagize analyse, kuri jewe nagize etude du texte, niko no bivuga. Mugabo nkavuga nti hariho n'ibindi vyinshi vyamugandaguye. Jewe ico mbona camugandaguye ni migambi yiwe iyo ija mu ngiro. Hari abantu bamwe bari guca batangura gushera kubera igituma bari gushera nuko batamenyeye gukora kandi n'ubu baraboneka abantu batamenyeye gukora ubabwiye ngo bakore batemera n'ubundi baguma bapfukama igihugu mu nda. Nkakubwira
ngira ikindi gikurikira nuko jewe aho umwubahwa bagora barateremi yansaba ngo jewe ngira ico mvuze muri iryo koraniro naciye nicara ndandika nsanga nanditse ibintu byinshi cyane ibintu bimara isaha yose mugabo ko nari mfise iminota 15 hari ibyo naciye nkuramwo Imana niyampangaza nzogira ibiganiro bibiri cyane kimwe kirekire cy'isaha yose cerekana ingene rirya jambo nyene cyubahiro Ndadáye Melchior yavumereye ko ririmwo mu bintu vyamugandaguye urama wibuka ko Petero Buyoya ari waricaye urama wibuka ko igisota cari ubwoko bumwe urama wibuka ko abo bahima nabo batutsi baraho nyene akabagiriza baraho nyene akabatuma urutoki baraho nyene akavuga yishigikira baraho nyene icaciye kiba ucucumva bati reka tukwereke urazi ko umututsi w'umwenengwe yitwa Bwejeri we wamwita ngo ni kinyamwanira amwita ko ataravize n'uburenganzira bwo kuba mu Burundi wewe rero bariko urabikurikirana ngira ndakubwire nti yari jewe ntafatira patirisi tarida tuba ridomeka yandi matara yari jewe ntafatira patirisi mucuticu ducundisha igihugu c'umwijima yari jewe ntafatira patirisi nijeje gukundisha abarundi uburundi nciye mu kiganiro citwa ikirundi c'abarundi ico njejwe kikabiki kikaba kukudomeka kugira ngo ndagukanuze ubone kugira ngo ndakumboneshe ubone kuko hariho gukanura no kubona ukanure wongera ubone hanyuma utegere hanyuma umenye igihugu kiva umenye niyo kija umenye kukigwanira wewe ariko uranyumviriza urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma ndagusezera nka mawe urakarengana abanzi barengutse urakarenguka abanzi barenganye bishitse mu karengukira icarimwe bobo bazorengukira kurengwa cari kiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.